Dire oui parfois rend la vie plus belle, peut ouvrir les portes vers des moments heureux. C'est une chanteuse extraordinaire, mais je voulais dire, ikintu kwa mama, kwa papa, ku bavyeyi, ikintu nibaza yuko kimaze gufata intera nininya cane n'abantu bavyinyoha. Ku bana 10 bankonsulta muri consultation muri cabinet, abana niburi abana 7 entre 6 n'7 bafise problème zijanye n'ama-écran, bafise ingorane ijanye n'ama-écran. Ni ukuvuga baza gukonsulta haba hari ikibazo ca concentration, umwana ataba stable, ava kuraka akaja kuraka. Ngerageje kuganira n'abavyeyi nsanga ari umwana ari expose ku ma-écran. Bavyeyi ndababaza ikibazo, haje imyaka myinshi abahinga batandukanye bo ku ma-université atandukanye bo mu bigo bikomakomeye by'ubushakashatsi vyerekana yuko umwana ari expose ku ma-écran, araba telefone dessin anime umwanya munini, araba écran umwanya munini, ko agira ibibazo, problème de concentration, problème de mémoire, problème ya sommeil, problème ya gestion y'ama émotion, problème ijanye n'ama apprentissage, les capacités cognitives ziragabanuka, ubushobozi bwo kwintegra ubumenyi buragabanuka. Ndababaza bavyeyi kweri kimwandanye mubaha ayo madese anime. Umwana arakugoye gatonyi, aza uvuye ku kazi, umwana aguma aza kukuraba akubwira ibi canke arira canke iki, tu as tendance gutuma telefone hera aba dessin anime. Umwanya muto ugasanga umwana amaze amasaha kuri dessin anime. Hariho n'abaparents batera intambuko bakagura amatablette bakayabana abana batonyi, abana b'imyaka 2, 3, 4, 5 akaba surexpose ku ma-écran hakiri kare. Kubera iki? Nta muvyeyi n'umwe yigera yubahuka bw'umwana indya zicafuye. Umuvyeyi wese amayitwararika, mbega umwana wanje avutse ndamuha amata, ndamuha cerelac, ndamuha ivyamwe, ndamuha ibintu vyose bikenewe kugira nubake umubiri wiwe. Ivyo bavyeyi benshi baragira budget pour ça. Kubera iki les parents batagira budget kubijanye na construction ya personnalité y'umwana? Kubera iki tutitwararika ibijanye n'imyifato? Kandi arivyo bihanga abantu kenshi na kenshi. Umwana yageze muri adolescence atanguye kunywa amadrogue, atanguye kugugora, vyatanguye kare dès le bas âge. Pourquoi madame umuha écran? Kuri kumuha écran? Turiko turabwira umwana atonze une fois, 2 fois, akigishwa une semaine, turabibona yuko ari surexpose ku ma-écran. Turabona yuko concentration yagabanutse. Yarabasanzwe araba dessin anime akabiheba, turabona yuko urugero rwa concentration rwiyongereye. Iyo natahora yiraba agace tangura kuraba dessin anime, turabona naho ko urugero rw'ikwikoncentra, rw'ukuguma hamwe, rw'ukumviriza no kwakira ivyigwa ko ruriko rutera rumera neza. Tukabibabwira, kubera iki madame monsieur ubandanya uha écran umwana wawe? So poison invisible. Umwana ko utomuhishana, umwana ko utomuha ibintu bidakwije amavitamine, umwana ko umugurira impuzu kumwitwararika, kubera ko utomwitwararika no kuri ico kintu ca écran, kubera ko utomwitwararika. Urumva hari ibintu tutitwararika mugabo bizodukomprometa plus tard. Umwana wawe umumenyereje ubunebwe, d'abord kuja kumviriza dessin anime, muzofate après bamaze kumviriza dessin anime umubwira ico yize, mubaze ico yize. Benshi bazi yuko dessin anime ifasha abana kwiga igifaransa. Non, l'enfant apprend muri regard de l'autre, muri interaction avec uwo muntu amukikuje ariko aramufasha, ntiyiga avec ses écrans. Nta développe accent nziza y'igifaransa kubera yabaye surexpose ku ma-écran. Écran irafise imishwarara ihamvoye kuri cerveau, irafise ingene na cerveau y'umwana araba dessin anime n'umwana ataraba dessin anime ntibisa, ntibingana, na volume ningana. Kubera iki none ivyo bintu twavyigishijwe tubibwirwa n'abahinga batandukanye, abahinga banonosoye ibijanye n'inyifato z'abantu n'ubwonko, abagize ibintu vy'ama-neuroscience bakatubwira ko c'est dangereux, muga tukabandanya twereka dessin anime umwana. Iri ico bita intelligence intrapersonnelle. Intelligence ryabajya abantu abona ko umuntu ashobora kutiga mugaga ashobora kwantrepreneur agaha akazi n'abize wanashaka.
naho twankuraje ko abantu biga mugo umuntu ashaka kuba atize amashuri menshi agakoresha bize amashuri menshi akabaha akazi akantrepreneur agateza imbere igihugu. Irica rero intelligence intrapersonnelle y'abo bantu ba entrepreneur, irica na intelligence interpersonnelle. Umuntu aziga, umwana aziga ega bitore mugabe bimunanire kuvanda ses connaissances, bimunanire kuja kwirondera akazi. Kubera iki none twotegura umwana gutyo? Alors, tugomba gutegura abana muri sens y'uku developa personnalité yabo kugira baze bitunge. Nico umuvyeyi wese arota, nico iyo ntumbere y'umuvyeyi wari wese ashaka umwana wiwe après niyaba umuvyeyi atakiriho abo umwana avugangwa ameze neza yiteza imbere. Kubera iki none tutobitangura maintenant? Erega ntuzoja kurekorta ivyo utabivye. Abavyeyi bamwe baravuga ngo none twebwe ko twaravye dessin animé ngo ko none ngo twize ngo tugaheza amashuri. Tiens, mwaravye dessin animé mwaraheje amashuri, j'en conviens. None mu myaka yahera ama écran yarahari, ama televiziyo yarahari, moyen ziri technologique zari zimeze uko. Dessin animé ko niburi yitomboye wayironka kuri televiziyo nationale, naho bararegla umwanya ntiyari umwanya wose, ni ukuvuga iba iyo saha yabiyo saha. Nta mwana yirirwa kuri dessin animé ngo ahere mu gatondo agere ku mugoroba. Muca mumva yuko la surexposition aux écrans ku bana ba kera sico kimwe n'iyubu. Ubitora muri telefone, hari ama TikTok, hari ibintu byinshi rwose bishobora gutuma umwana agira addiction ku ma écran. Mes chers parents, ibi bintu tubifate au sérieux. Franchement, tubifate au sérieux. Umwana nakeneye na gato dessin animé. Akeneye abantu bari attentionné, bari ku ruhande rwiwe. None niba uva ku kazi ugaca wishikira ku telefone, ukirabira telefone, ukigumira ku telefone, l'enfant est seul. Kandi muri période iri très sensible. Iyi période iri très sensible, iyi période yo kuva ku mwana akivuka gushika mu myaka 6, tout se joue là-bas. Ibi langage ayigira hajya, ibijanye ni kwirefera dans le monde avyigira hajya, ivyo akeneye byose, ingene kwiyubaka personnalité yubakwa muri iki gihe. Nawe ku telefone nawe ugaca umusomyako, ugacuma telefone nawe agaca aja ku telefone, nawe ukaja ku telefone, mwese mukaja ku telefone. Ninde ariko aramwigisha kubaho? Ninde ariko aramwigisha kuba mu buzima? Pourquoi ça? Les amis, bavyeyi bagenzi bacu, de protéger nos enfants. Ça c'est sérieux. Je sais pas comment vous allez percevoir ce message, mais moi, ce qui me motive, nuko turonka urunganwe runezerewe kandi ruciye ubwenge. C'est pas seulement, c'est notre slogan à la crèche Una School, mais je veux qu'il y ait un slogan, il y a parents bose. Ata numwe avuyemo, kuko nitwaronka urunganwe runezerewe tuzoronka urunganwe rw'urukozi rukora, tuzoronka urunganwe rukunda abantu, tuzoronka urunganwe rukunda l'humanisme. Et c'est très important. Urabona kuramutsa umwana akuramutsa ari hariya gutya, si hariya umengo ntaramukije umuntu, umengo ari en l'air. Ibindi ko ndababwira c'est la réalité de tous les jours. Ndi psychologue depuis un certain temps, ndiko ndafasha abana kandi 80% de mes consultations n'aba jeunes, ce sont les adolescents, les enfants. Abakuze représentent 20%, tout au plus. Alors, ni ngombwa rero ngo ibintu tubikorera. Ndiko mvuga iconze, ndiko mvuga ico mazi imisi ndiko ndabona. Sinari nzi récemment j'ai vu un enfant, ndiko ndababwira ibimenyetso namubonye ko c'est terrible. C'est terrible, mes chers amis. Et ce n'est pas un enfant, c'est 2 enfants dans une semaine. 2 enfants. Bari ailleurs, va développer icyo bita autisme virtuel. Et ça affecte ubuzima bw'umwana. Cyane gose. Mes chers parents, c'est un conseil gratuit. Duhindure attitude yacu vis-à-vis y'ama écran. Twebwe nyene. Et après, abana tubime carrément les écrans, tugwize les interactions, dukore les activités ensemble. Urashobora kumbaza ati "None madame, nshitse ku kazi umva kangura no gira iki?"
muha umwana urupapuro adesine basi adesine votre famille adesine ibindi bintu agire dessin basi afabrique akajuwe basi afabrique akandi kantu rekana n'izo écran c'est très très mauvais ivyo si ivy'abazungu si ivy'iburaya non ici la plupart de mon temps ndayimara mu bana batonya ibi ndiko ndababwira je sais de quoi il s'agit il faut travailler là-dessus nizera ko mwagize ikintu mwakira kandi nizera ko mwabihaye agaciro franchement parce que les conséquences des écrans ku bana bacu ziri terrible je dis bien terrible et si atamuntu ariko arabalerta canke ngo mube alerté moi je le fais alors je vous alerte mes chers parents je vous alerte il faut vraiment prendre les précautions nécessaires kugira ngo turonke une génération heureuse et épanouie, intelligente. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. J'ai préféré que vous gamuriri kavukire pour que tout le monde, pour que je sois vraiment comprise par tout le monde. Vraiment. Iyo nabivuga mu rurimi mvamakungu gusa nibaza ko ntaye gutagwa mugabo niwayimuha iyo écran uzoyimugize shwa yo kutemera ibindi ko ndakubwira. Mwakoze kuboneka abiri mwakoze kandi kwakiriza ikonseye mushishikare kugubwa neza naho taha.